nta nikoroka nta nigira gute kandi rero anashima ntiyumve nuko oya kuko kujya kunana numva ndamukunda nari numva ashaka no kumuvyarira yani yarakomeye asepa cyonzi aroma mugabo umunsi je nagenda kubonana no muvya vya nukuri kw'Imana dumbuye narumvise nyene burya iyo umuntu agiye gutwara ndaravyumva aroma nagiye numva shishimutse mu mubiri numva ndanamwasi kuri proud n'ivyabaye uko biri kose I'm proud kubera je numva nakoze ikintu numva shaka kandi wumve yuko nubwo vyabaye je sinigeze ndokreta ya sinigeze ndokreta n'umusi warimwe arambye ati jewe mfise umugore n'abana mbaha anye naha urumva wereva sawa nandi ndamubwira ati burya nanje mba ngaha nyene hanyuma je ndafise un boyfriend ngo ndabizi ndagati babimenye gute ko umukorege yabibwiye acara ntahana amaze kuntahana ndiyuka ico gihe yaraje kudaba yaryo rya mbere fashije inoti ya $100 aba $100 ndayibara gucyaye $100 ntabwo n'umurundi ariko n'umurundi ari mu bindi bihugu ro aramba iyo $100 amaze kumya $100 arambwiye ati aya mahera gende yaguremo telefone nurumva ugasema $100 foke ndamutamu aha kuko narumva ndushe kuko nari ngoye ngwara mbi cyane ngwara yitwa gute ifatira mu ndoka si infection siki umva ko n'umu boyfriend wanje ntanuko nanajojo tanashima ni ikintu nyine cyaraje bace kimeze gute okay uramaze muri ntuze indani hey siguriye amaze kubona maze kubona kijya kiboro berekana ko nka publicité cha corona kijya kintu menga kiburungushe kiba gifise ikibintu cyari nka kijya nyene cyari juste nka kujya nyene yani na bamwemere bigenze gute vyagenze kuco uryoherwa cyane okay ni wako mutaenda naye si ni wako muraberanye none ubiravye nayani. Hello boys and girls, salut guys, this is Humble Man MC Andy. Ndi ngaha kubwo kubashikiriza ikiganiro citwa amahasa asa adasa. Mbega wewe wumvise amahasa asa adasa wumviki? Hello guys, mumeze neza, jewe meze fresh. Ijwi muraryumva ni MC Andy, mwite Papa STV, mwite CEO STV, cyangwa utundi tuzina twinshi wishakira, ariko mwite Mr Solution au Big Blend. Wow, fisikinga ryanditse ko Big Blend. By the way, niko Big Blend uko biri kose. Twarakoze, murabizi imyaka myinshi imbere yacu kuri skin je ndaribona muri kamera, nshishije muri kamera. Ndabona idemu nziza cyane. Ariko n'urutasheri wanje. Ndabona umudemu mwiza cyane. Then kurundi ruhande ndabona umusore dusanzwe tumenyereye muca mwibwira ikintu. Murabona nyine ko baberanye kandi bambaye nk'abashinga naye. Niyo mpamvu ntabagiye hagati kugira mubabone neza. Mwe yanize ishati nk'aka igoma fresh. Undi aramutamwo lobby tesa mwawe ngene amaguru yagize uko mwabibonye. So umwigeme yitwa Benita irinde ndagibagiye. Benita yako batazira la Lion. Baragutazira sijyo wa. Ni mama Junior. Ni femine ya Junior. Donc mama Neymar Junior. Sasa Neymar umufana wa Brazil, Neymar umufana wa Paris kuko niyo Neymar yagera kina za Barca naye umufana wa Barca. Wa Real. Asinsibe gukora ikiganiro ngo bamvuge ikibazo mbazi ikibazo cyo na umufana wa Real na Vitalo. Na Vitalo? Vitalo vyo ufuma nanje n'umufana wa Vitalo. Aho nguma ndakubaza. Ku ruhande murabona umusore ashusha tovye muri no miza ari mu mahasa adasa. Degero twacisa amahasa asa adasa. Niyo mpamvu twicenga ariko muza kubona muza kumenya amakuru mashasha kuri yana. Inyuma ya Miri
inyuma yande nande uno musi tumubonye ko n'umudemo mushasha kandi bamaze iminsi bavuga mu tuntu twinshi cyane afu umudemo arashobora kuba mukunda cyane kubera acaryoherwa ukuntu yumvise yuko kandi yumvise ko tugiye mu kiganiro cyo yaryoye cyane ko yambaye neza. Sasa mama Junior Benita ça va ko bien yani tuza kumuha ijambo biheraheza point final tuzi umunsi w'inkwano wimva gute ko cyane na yana ngina chamura basha mugira uko wow yana araryohewe sana ndabibatuye. Sasa amazina nyakuri wiswe n'abavyeyi naya ni Nagize. Uwizeye Benita afise umwana w'imyaka 4 umwana w'imyaka 4 n'indwi hafi n'amezi nk'abiri ndibaza sivyo ni muri ivyo bi mwabavuze mu kokanga Le 20 juin nabitoye sa n'uwabitoye safi imyaka 4 n'amezi 2 sivyo none n'amezi 2 arenga ko gato wowe ufise imyaka ingahe ntumbeshe kuko ndayizi 24 oya ntayo ufise muvyaye muca mwiyongeza imyaka. Ikibazo ca mbere baheruka kukudiraga ryari? Mukwindwi fin yari indu batari banga oya sinamuvuga ntiwamwemereye ya namwemereye hama bihera gute waciye umubabaza hama yani na wamwemereye bigenze gute vyagenze kuco uryoherwa cyane okay ni wako mutaenda naye si ni wako muraberanye none ubiravye nayana nego kubera iki utahora uvyemera mu bantu ko mukundana none yani inyuma ya mirififi sasa kamera zose ndabona ari top wallahi tutaenjoy sana mu mazi beni ngomara kwazi kibazo kiniga mu mazi nibize kukuniga ndagusavye kunywa amazi kikestio kitakunyonga kibazo kitakunyonga na hiyo Kiswahili msioni najifanyisha swali litakunyonga. Sasa mama urafisa aba ex no ari umu ex warahuye nawe kuvuga ko gushika ino saha ukimwibuka nigiki yakoze wumva cyane byanse kucibagira mu buzima bwawe? Nsigiye umwana. Nagusigiye umwana? Naye yarapfuye. Oya. Ntiyagusigiye umwana wo mwabyaranye. Muracandikira mu message? Oya. Nta na rimwe. Nene mubanye gute? Sawa. Ya histoire rero ufise yakubabaje gushika ino saha wumva ko iyo bicigwa ku bandi bantu vyoba ko canke bimaze kubako. Ni iki cagushikiye ukumva ko cyakubabaje cyane mu buzima bwawe? Nahuye n'abagenzi benshi ndabisanzura ko ariko mu nyuma baraza barampemukira. Bamaze kumpemukira hamwe rero ubuzima bwanje bwarasubiye hasi bivanye n'abagenzi banje. Surtout nk'uko umuntu yagiye kunteranya kuri papa w'umwana wanje. Muratandukana? Mwavyanye mukikundana? Muhuza mwatandukanye ryari? Donc hagati yanyu urukundo rwapfuye ryari? Umwana afangana gute? Umwana amaze gukwiza hafi 2 mois. 2 mois? Mumaze imyaka 4 mutandukanye. Je naje Bujumbura, ntaje kwa mama, ntaje kwa papa, ntaje kwa sisi. Turakigaruka ko ico turakigarukako. Urumva rero nashitse turakundana, agira arampangira inzu, agira arandonderera akazi nkora. Wari ufite imyaka 18? Akazi nkora. Tangura gufata amahero ukiri umwana. No kuva kiyaje nkino kwishuri muri vacances nace ngenda gukora. Narondera ahantu cyo kurondera akazi kugira nkore.
kimya tu hama aha bon rero ico gihe niho twaciye dufatana na papa w'umwana asanga ahantu ndi ku kazi arambaza witwa gute ndambwira ati je nitwa Benita ubahemba mu Kamenge okay arambwira ati ushobora kumpa nimero ibaze handi yuko ni nimero je nakoresha nimero yo boyfriend wawe ucuyiha wa muntu sinigeze ndayimuha urumva ahubwo umukorege niyo acambwira ati buryo umukobwa arafise umuhungu bagendana urumva ati buryo umuhungu rero umuhungu yarakunda kugwana sana sisi kugwana cyane yaragwana gose abafise umusheri wa bien avutura abantu rero umuhungu uwo muvient genre niyo gahonyore turagira bon mu nyuma yaragarutse asaba nimero umukorege twakorana arazimuha kimya amaze kuzimuha kimya nibanga ntangere numva arantefonye arambwira ati ni sawa umeze neza ego arambwira ati ngo ndinaka urumva ngo iki niki ndambwira ati okay mu nyuma acaza kunta kuko ico gihe twugara mu ma 21 22h acaraza kuntora nakora kuri Gadi Nord c'était 2018 aje kuntora wa muhungu so yarari mugabo urumva we sinzi iyo yari yagiye wa mushiri wawe ego aje uwo mpapa caraza aransha muduga wiwe acarantahana ubizi ko ari umugore w'umugabo w'umuntu ntihari bwabimbwira urumva byari bikiri bishasha acarantahana kabona gari kwanza ukashituka abaze kuntahana oya abaze kuntahana caduca ahantu murasangira kaboshete ahantu kwiteranye ku mashuri arakatisha imodoka arahagarara aranyagisha aragusomesha turavugana nitwa naka bimeze ukunuku witwa gute arampreza yari nyene yari sanzuye arambwira ati jewe mfise umugore n'abana mbaha anye naha urumva wereva sawa nandi ndambwira ati burya nanje mba ngaha nyene hanyuma je ndafise un boyfriend ngo ndabizi ndagati babimenye gute ko umukorege yabibwiye acarantahana amaze kuntahana biba uko onye bikomeza uko nyene tuvugana buke rero umuhungu umu boyfriend wanje uko kumva inzoga uko gukunda abakobwa ni nkuko yakandi yakunda no kumpatiza kuja mu kabari nimba namvuye mu kazi yabashaka ngo tugende mu kabari ngo tunwe kandi yarabizi ko je ntanywa inzoga urumva tugende ngo tunwe urumva kandi rero ikibica ntabwo yarafise umutwe w'inzoga ana yamara nka amsteri zibiri zaherana n'ikofe agaca borego zaherana n'ikofe agukubise yarankubita sana umva nkahora umva umuntu nyene yabore urayibona nawe utabure ungene babimeze umva yendije n'ukuntu muganga nkavuga ati kwera ndamukunda kandi ari wantunze muri kano kanya reka ndamwicubahiro ciyo ndakomeza bon mu nyuma niho hagiye ndagira ikibazo cyo kugwara sinaba nkitonda ku kazi wa mutipe nawe nyene nta kazi yarafise yarakora ibintu nyene bisanzwe ibintu by'ubukomisiyonere by'amatelefone amasanete whatever hanyuma bigenze gutyo ndagwara ngira indwara mbi cyane iyo ngwara sinzi ni kizina cayo urumva ndagwara maze kugwara wa mupapa burya niwe yagarutse kumfasha urumva kuko wa muhungu yaransize aramera nk'umuntu nyene aranyikausha umva ndi muri bwa buzima bwo gupanga sindi ku kazi none nafungura iki ko nari ngwaye ntava mu nzu nari nkeneye umuntu anyitaho amba hafi muri iyo ngwara yanje urumva kuko nababwiye yuko nari jenyine kuko nta muntu n'umwe nari mfise mvuga ati ngo ndiko ndatelefona ngo ngufashe ibintu nyene nk'ivyo mugabo wa muvya yaguma afasha ndamusavye amahera yarayampa akambwira ati tora canke akambaza umerewe gute umva ko nayo mfise agatelefone gatoya ndibuka ico gihe yaraje kudaba yaryo rya mbere fashije inoti ya $100
aba $100 ndayibara gucyaye $100 ntabwo n'umurundi ariko n'umurundi ari mu bindi bihugu ro aramba iyo $100 amaze kuri iyo $100 arambwiye ati aya mahera genda yaguremo telefone urumva ugasema $100 foke ndamutamu aha chanda ugomba yatwereke $100 nanze umutwereke $100 acha arambwira ngo genda uguremo telefone ya WhatsApp ndagenda ndagura telefone mugasi je nagiye kuyigura naratumye bera nashima natumye wa boyfriend kuko nari nzi yuko ari umuntu w'umukomisiyoneri w'amatelefone n'ibiki yarubise ibintu by'amafaranga $100 n'iki ashe yaraje nyaruka ariruka no muga muri iki gihe cyo sinari ngwaye ntikizaza abwo wa muvya niwe yakwitaho niwe yanyitaho ndocanzo cha kukuwa karibu na ya urumva aranyitaho kandi umva nari nkeneye vra umuntu anyitaho muga nkamubwira ati je mfise umu boyfriend mbere wanashima no muvya yarambwiye yanansavye yarambwiye ati Benita reka ndagusabe usubire ku ishuri uheze umwaka wanyu ndavuga ati je ku buzima bw'iwanje sivyo sishobora gusubira ku ishuri nkeneye gukora kuko mfise ibintu byinshi byo gukora arambwira ati okay sa muganye sinamwankiye nyene ngo ndamwankiye kugira ntibimugwe nabi ariko urumva yuko yarageze aranyitaho uko nyene je numva ndabishaka numva nyene ndabaye satisfait wa muhungu nubwo twaba turi kumwe akankubita naragira telefone nkamubwira ibibazo fise nta nuko yanangura vraiment yambwiye ati Benita ihangane yari sharkani mahaba mingi sana umwanya mwinshi nyene ibintu nyene nk'ivyo bro wamengo nije kuri sheri wanje nguma ndamwitaho ndamuha mahaba nuwe bafise ubundi uca muheba ndibaza nakubali rero umva tubwakugana tuba dukeneye umuntu atwitaho ntiwigeze wibuka by the sorry god ntiwigeze wibuka ko basubire umugabo w'umuntu ibizokurikirana ibiki kuko waronse care nyinshi kandi navuga don't give a shit kubera iki ndavuga ati muri kano kanyi kiko kirampa amahoro niki ndakibura ahubwo ndakibungabunga ahubwo kizonyomeho ibihe byose nivyo muri umwanya wavuga kuko narumva ndushe kuko nari ngoye ngwara mbi cyane ngwara yitwa gute ifatira mu doka si infection siki umva ko n'umu boyfriend wanje nanuko nanajojo tanashima genre ni ikintu nyene cyaraje kimeze gute okay urabanze muri ntuze indani sigurire amaze kubona baze kubona kijya kiboro berekana ko nka publicité cha corona kijya kintu menga kiburungushe kiba gifise ikibintu cyari nka kijya nyene cyari juste nka kujya nyene cyari cyaje indani canke hejuru nyene urayibona nyene birabaye ivyo aragezaho utwara inda yiwe haciye donc umaze gutwara inda yiwe mwaciye mwumvikana kubana gute kwanza bon avant tout maze gutwara inda nariyumviriye none ko ntwayinda en plus fise umu boyfriend nubwo tubanye nk'uku kuntu urumva ndibuka nawe ivyo yamfashije kera urumva ndavuga none inda sindi buyikuremo inda sindi bunacire no hasi ndamubwira ati si iwawe urumva ivyashitse vyarashitse urumva ndavuga ati nimba nemeye gufata iyo risk reka basi ntume ndabimubwira bone yuko we akayemera urumva nzomenya ibindi bintu nkora atayemeye ndabizi yuko atari iwe nzovuga ni bon rero ndagana ndabwira umuhungu ndamubwira ati burya jewe ndafise inda hano andi umuhungu yararandamutse aragira ibintu nyene avuga ati ati jambo yanyeshe gandi yambwiye ati mbwira icyo Benita igihe cyose twari tubaye nakuzanye ngaho ubwirutse kubyara wowe uri w'ikirori gusa ndahubwo ukeneye ndayiyonda ukeneye ko tubandanya na je nawe kurayo iyonda ndavuga Jesus Christ ndavuga none iyo nasanga nk'ubu ndafise ari yiwe nyene vya vrai
jana ko wambaye wanje wabibwiye wa musheri wawe yeah wa wundi umu boyfriend urakabariza rimwe shaka kariho ukuntu bavuga ngo umukobwa ngo ntibamenya se w'umwana mu gihe bose wa yasiguye ko yabigize mu kumutesta nivyo none wo test umuntu mutarajyamo wewe nuko yari umu boyfriend wiwe byaraba andi yari we yani waba bimenye gute ko inda ari yuri atari yuri reka ndakwereke aranja mu boyfriend wanje twari dukundanye umva kuko je najya gutwara inda 2019 urumva umwaka wose mungu turi kumwe urumva kata nundi muntu avuga ati niki urumva nukuri sinobabesha nta nikoroka nta nigira gute kandi rero anashima ntiyumve nuko oya kuko kujya kunana numva ndamukunda nari numva ashaka no kumuvyarira yani yarakomeye asepa cyonzi aroma mugabo umunsi je nagenda kubonana no muvya nukuri kwimana dumbuye narumvise nyene burya iyo umuntu agiye gutwara ndaravyumva aroma nagiye numva shishimutse mu mubiri numva ndanamwasi aho nyene atakintu na kimwe kibaye numva nyene urumva umunsi uyu umwe wa mbere urumva aisha nuko isindi ko ndakubesha urumva yari seri bica cece ndataha mugabo vyabaye ibi safi maze kuba kuko urumva muri iyo misi kuko yari mu misi nari nakize Chugatsi impapuro rero naragufashije urakira. Muri cyo gihe nta bukingirizo wari uzi ko buba. Ivyo nta nivyo narinzisha. Urumva. Kubera ufise imyaka 20. Oya cyane. Nose 19 byagenze gute ntumenye ko bukingirizo gukora canke bu. Gari warone ntiyabikunze basi. Kandi ico nari namaze kuromaka mu mutwe. Nari numva yuko bijya bintu bikoreye. Vyanditse ibintu by'ama effects. Ni faiblesse abakobwa bafise kandi bakwiye kuheba. Ubu rero ushaka kwisabira nawe kwera musigaye mukundanye azo zaravyibuka okay reka kuyikura yo sha reka nawe safi kintu gihari rero birabaye ivyo vyose uratwaye inda uvuye ino boyfriend wamubwiye yuko araharandamutse fya gusavye kuyikura ucuja kubwira mutama sinigwawe nawe aca vyifatamo gute bon yarambwiye ati Benita ndavuga ati yandi sûr kuko urumva kujya kuranzwa ko nkabwiye ati je mfise umu boyfriend urumva yaragize ngati canga ni ya boyfriend aragira amadute kini ga nubu usanga arivyo yabaguhowe nubu usanga arivyo oya sanga avuga ati uwo mwana nkeka atari kwanje ubu mwana arahari ubu mwana ari kwisi barasa afise inzobo muja stile kwera wewe nta nzobo ufise umwana wawe nawe afise inzobo hego yumva inzobo yayikuye kwasa no ni mungu no afise inzobo gake nkuko kwayana safi umukunda nawe umwana wanje mwana metisi bose ukunda abantu butuyobe nkuko twayana sasa ivyo byose birabaye sivyo ikigwa kimwe wize muri ivyo bintu n'impanuro imwe wotanga kuba bimaze gushikira cyangwa bizoshikira hari ibihe ducamo ugasanga tuko turakora ibintu tutategerezwa gukora kugira hari kimwe gipfa kugira ducungure kindi donc uri proud ni vyabaye uko biriko I'm proud kubera je numva nakoze ikintu numva shaka kandi wumve ko nubwo vyabaye je sinigeze ndokreta ya sinigeze ndokreta n'umusi warimo ya kandi sinavyitayeho ngo nuko ngongeye ngo kuvyarana n'umuntu w'umupapa ngo vyoca bintesha agaciro canke niki habwo nkuko nari ndanamukeneye nava kurujya mu warukeneye umwana je numva ndamukeneye kweri ya urumva rero novuga ati umuntu wese akora icyo yumva umutima we ugiye gukora gusa nyene ni havuga ati ni riske kuri riske ariko kuko je muziba ndanka gukora ikintu hama ngo ndogreta ya numva ko nkoze ikintu ndagikunda singaruka kurogreta
singaruka kuregreta ahubwo Imana inamuhezagire kure ni kuba yagoye mwana mwiza gose Faustin kabisa waho wabihejeje mama wawe akuvyara wavuye mu nda yiwe ari ku isi ufise abamama bangahe abo wita ba mama we ni bangahe ni babiri ukundane muri abo babiri kurusha ubundi mama mulezi mama mzazi bon je ntibeshe vraiment ndakunda mama wanje yandetse kubera iki habaye iki mu ncyama habaye iki kugira ngo wumve ko ukunda umumama yakureze kurusha wakuvyara bon ujya nta ivyara ntirigoye nkerera kuko naje ndumuvyeyi sawa muvyeyi ndabona amasirago amwamwe ngenda ndacamo kugira umwana wanje abeho urumva rero mbonye burya buzima umuvyeyi je yandeze yaciyemo kugira mbe nk'uwo je ndewe right now mana ndamuha agaciro so urumva kuko kuvyara hama nturere noneho wobwize iki ntibakureze rero je ntibandetse ariko muravuga n'umama wawe kuvyaye kandi anamukunda tu ya mubanye gute none tubanye uko nyene ya biraho tu kandi kesho uvugana nande muri abo babiri na mama yandetse kandi ari kure cyane ni kuba ari mu iwabo n'amadolari oya agiye na vuba kandi nawe nyene arabizi ko ndamukunda cyane ya nakubali ariko hari kikosa mama wawe yagukoreye kuvyara ku buryo wumva ko umurutisha umuvyeyi yakureze ya mama yarankorera amakosa urisi nawe arabizi none arabizi amaze gusaba imbabazi urifuza ko azozigusaba basi bon je nubwo atunsa imbabazi mbwa je namubabariye Every story matters.